Okay. Amazina ndabaramutse. Ndabaramutse cyane amahoro y'Imana, aho muri ndazimuguwe neza murakomeye, kandi nanje ndakomeye uko biri kose. Hama uno munsi uri hejuru rero, uno munsi uri hejuru, narinje ngaha imbere yanyu nanje kuvuga kimwe mu vyo nashobora gukora igihe noronka umuriyoni. Hari imigambi myinshi, hari ibintu vyinshi umuntu ashobora gukora akiteza imbere bivanye, ugaca usanga kubikora umutahe ni muto, gusa arafise clientele mugabo umutahe ni muto. Nk'akarorero basi nka jewe uno munsi nsanzwe ndiko ndadandaza ino pièce de rechange téléphonique. Iyo pièce de rechange téléphonique rero isaba uburyo bunini cane. Hamwe nk'ubu noronka umutahe, murabona hano hejuru hariho amagene ni kuvuga hari ibijanye n'umuyagankuba, aha hariho amaposhete, hariho amabateri, hariho ibi bijanye no kwesitara amatara y'umuyagankuba, murakoze n'akazi kudandaza ibikoresho vyavyo, ibi bijanye izi kuvuga ko hariho n'ibindi vyose ibi, ibi vyose n'akazi umuntu ashobora gukora akiteza imbere mu gihe yoba afashe umutahe canke bamufashe mu mugongo. Kuvuga uno munsi rero nanje kuvuga canke kubabwira ko igihe mwonyizera mukanyongereza muri duke mfise, ndumva vyogenda neza, ndabona ko ibintu vyofata umurongo. Ego aha no kuvuga hariho ibindi bijanye na reparation, ibintu bijanye na reparation, aha muraza kubona umenga n'umwanda aha, no kuvuga kubona umenga n'umwanda aha, aho umenga ndiko ndahakingiye, ibijanye na reparation téléphonique, sivyo gusa umuntu asanzwe akora. Igihe noronka umufata mu mugongo, urabona ko uno munsi ibijanye na social media vyose turiko turabikora, aha n'utu microphone mperuka kugura, ino sanamu igifatwa na telefone isanzwe, igifatwa na telefone isanzwe, mugabo mu gihe tworonka uburyo twoshobora no kugura nk'agakamera, kangura agakamera kubera ko ntegereza kari gatoya ariko si gato cane, gatumvikana rero bino bikoresho nivyo umuntu aba afise. Umuntu afise umugambi wo gukora umuntu agatanga akazi, ariko yakuze mugabo ntibikunde kubera ca gihe c'uburyo buto, kubera ko muciyumviro canje canke mu kwizera kwanje sinari nkeneye kubaho kumbayeho oya, nkeneye kugira abandi nabo bashobore kubaho. Sivyo gusa hamaze kuhabona nyene ibintu vyinshi umenga birajagaraye, maze kubona bike ama pièce de rechange atandukanye, ibijanye n'umuyagankuba. Okay, hari ibindi ntari naberetse ibijanye n'amaplaque solaire, ibijanye na plaque solaire navyo biribi. Igihe rero kuko ngibi vyose urabona yuko ivyatsi akaba ari akazi gukora, no kubera umutahe muto canke bwa buryo buke, usanga vya bintu vyose umengo ntibiri bukunde. Ego sinshimye kugira ikiganiro kinini cane, sinshimye kubabwira vyinshi gose, urabona nsanzwe ndi kw'ibarabara, nsanzwe ndi ahantu abantu benshi bahurira, kuvuga clientele ahaba. Murakoze cane, reka ndabashimire, tuzoba dusubiye.